ya maradiyo aza hejuru mu gutosekaza imico n'akaranga k'i Burundi, harashoboye gushikwa ko indirimbo zitari nke. Twibaza ko inama nkuru ijejwe gucungera amakuru mu Burundi ifashe ingingo yo kuzihagarika guhera kuri ino tariki nyene igenekerezo ya 24 y'ukwezi kwa kane 2023. Izo nazo zikaba ari izi zikurikira ngo: iya mbere, araryoshe, mpamagara, umunyuka, nyashi, ikinyafu, hindukira, ikigori, body by the one, the fizo, nyaranja, akadaje, inzoga y'ibebi, inzoga ni baby, naga do Natasha, akadaje do Alvin Smith, akinyuma, hange do Fabelove, my boot, suguma, kirungo, kuzine, ndimunyishu, legend, abagabo bararya imbwa zikishura, ndarongowe, fatingidi, ubuki, mpako, umunoho, umudodo, ibisusu, Claude Fitville. Izo ndirimbo ko duheje kuzivuga, ikinyamakuru kizihenda kigasubira kuzicishako aho gikorera ntikizovuge ngo nticabimenye. Ndangize hano muri kano kajambo k'ikirundi subira kwibutsa bwa bundi nti turafise indwi igoye, indwi iheze yatubereye indwi ishushe. Vya bindi vyivumbura makuru vyarabaye, biraheza biribonekeza kuri radio Bonesha. Radio Bonesha rero twagomba tuyigirire akagohe nkebura bahinga kavuga kati gezaho. Twongere dukeze cyane bimwe bivuye ku mutima ibimenyeshamakuru mwese mutashoboye gutwagwa n'uwo kugwa muri uwo mutego. Tubifurije gutera muji imbere, mushira imbere umwuga ingene ukogwa mwisunze akaranga mutima k'umwuga. Bonesha FM nayo turayikebuye ntituyikariye mugabo hanyuma tuzoyikarira.